Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kw'igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko indege ya mbere yaguye ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Ku nshuro ya mbere nyuma y'umwaka wose, indege ya mbere yaguye ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Ni indege yari itwaye abayobozi bakomeye ba MONUSCO bari baje kuganira n'impande zirimo kurwana muri Kongo hagamijwe gushyiraho agahenge k'imirwano. Amakuru yizewe aremeza yuko intare za Sarambwe zakoranye ibiganiro bikomeye cyane n'imiryango mpuzamahanga, ndetse amakuru yizewe akemeza yuko ryaba ari itangiriro rikomeye cyane ryo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Bwana Oscar Barinda uvugira M23 yavuze yuko indege za MONUSCO zigomba gukoresha iki kibuga cy'indege cya Goma. Nyuma y'umwaka ndetse n'ukwezi kurenga, indege y'umweru ifite ibirango bya MONUSCO, kajugujugu nini yari irimo abasirikare ba MONUSCO ndetse n'abategetsi bakomeye bo muri MONUSCO nibwo yasesekaye ku kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Iyi ndege yari itwaye umuyobozi wa MONUSCO muri iyi minsi. Amakuru yizewe akemeza yuko babanje gusaba uburenganzira mu nyeshyamba za M23 kugira ngo Viviane Van Dopere, umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, abashe kugwa kuri iki kibuga cy'indege mu mujyi wa Goma. Uyu muyobozi w'agateganyo wa MONUSCO, Madame Viviane Van Dopere, niwe muntu wa mbere ukoresheje iki kibuga cy'indege cya Goma. Amakuru yizewe kandi yerekana yuko uyu mugore ari nawe wakoresheje ikibuga cy'indege cya Goma ubwo cyamaraga gufatwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe akemeza yuko uyu mugore yaje mu biganiro bikomeye cyane bigamije gushyiraho ingamba zo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge k'imirwano hagati y'impande zirimo kurwana. MONUSCO niyo igomba gucunga ibikoresho byose bizakoreshwa muri ibi bikorwa byo kugenzura agahenge k'imirwano. Bisiguye rero ko indege za MONUSCO zemerewe gukoresha iki kibuga cy'indege. Ibingibi kandi byemejwe na Bwana Oscar Barinda uvugira abarwanyi ba M23. Yavuze yuko MONUSCO yemerewe gukoresha iki kibuga cy'indege. Uyu mugore urongoye MONUSCO by'agateganyo, Madame Viviane Van Dopere, yaje kuganira n'abarwanyi ba M23 nyuma y'uko avuye i Kinshasa akaganira n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse bikaba birimo kugaragara yuko impande zombi ngo ziteguye gushyiraho agahenge k'imirwano ndetse ngo kakubahirizwa. M23 yatangaje ko mu byo baganiriye bemeranijwe ko kuva ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kabiri impande zombi zizashyiraho agahenge k'imirwano. Kuva ku igenekerezo rya 18 impande zombi zizatangira kubahiriza agahenge k'imirwano. Abamenyesha makuru babajije Bwana Oscar Barinda niba mbere yaho imirwano ishobora gukomera. Birumvikana rwose, mbere yaho urugamba rurakomeye ndetse nta n'icyizere kigaragara yuko kano gahenge k'imirwano kazubahirizwa. Impande zombi ziryamiye amajanja, kandi impande zombi zirimo kurwana ni ukuvuga FARDC ndetse na M23 bose baragaragaza yuko imirwano igiye kubura ndetse ko intambara ikomeye aribwo igiye gutangira muri Kongo.
Nyuma yaho indege ya mbere ya MONUSCO kajugujugu nini yari itwaye Madame Viviane Van Dopere yageze ku kibuga cy'indege cya Goma. Bamwe baravuga yuko iki kibuga cy'indege cya Goma cyaba kigiye gufungurwa ku mugaragaro. Abarwanyi ba M23 bo babiteye utwatsi, bavuze yuko ikibuga cy'indege kitagiye gufungurwa, ahubwo ko iki kibuga cy'indege kigiye gufungurwa ku bantu bagomba kubahiriza iyubahirizwa ry'agahenge mu burasirazuba bwa Kongo, n'abagomba kugenzura yuko aka gahenge kubahirizwa. MONUSCO rero ngo niyo izakoresha iki kibuga cy'indege kandi ni nayo izatanga ibikoresho byose. Indege z'intambara za MONUSCO, imodoka z'intambara ndetse n'ubwato byose bizanyura ku kibuga cy'indege cya Goma nk'uko Dogiteri Oscar Barinda yabyemeje. Ibikoresho ndetse n'abakozi bazagenzura iyubahirizwa ry'agahenge nibo bonyine bazakoresha iki kibuga cy'indege cya Goma. Nyuma yaho indege yari itwaye Madame Viviane Van Dopere iguye ku kibuga cy'indege cya Goma, bamwe baravuga yuko M23 yabigambaniwe. MONUSCO ngo igiye gukoresha iki kibuga cy'indege kandi ngo bishobora kuba bibi cyane kuri bano barwanyi ba General Makenga. Abarimo gutanga ibitekerezo byabo baravuga yuko MONUSCO yabigiye kugambanira M23. Abandi nabo bakavuga yuko nubwo MONUSCO izakoresha iki kibuga cy'indege, ariko kino kibuga cy'indege n'ubundi kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Umutekano wose ndetse n'ibikorwa byose by'ikibuga cy'indege birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ntabwo byakorohera MONUSCO rero gukora ibyo M23 idashaka kuri kino kibuga cy'indege cya Goma. Igisirikare cya Kongo, abacancuro ba FARDC, abasirikare b'u Burundi ndetse n'abazarendo barimo kwitegura intambara ikomeye. Noneho ikintu gikomeye cyane nuko abacancuro ba Black Water bamaze kuzana za drone kabuhariwe muri Uvira. Eric Prince yamaze kurungika abacancuro benshi cyane muri Uvira ndetse na za drone kabuhariwe z'intambara. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byanditse ko Eric Prince yohereje abasirikare benshi muri Kongo ndetse na za drone kabuhariwe z'urugamba. Amakuru yizewe aremeza yuko intambara ikomeye igiye kubera muri Kivu y'Epfo. Ibi byose rero turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko igisirikare cya Kongo gikomeje guta muri yombi abasirikare bakomeye bakekwaho kuba ari abagambanyi. Kuri iyi nshuro amakuru yizewe arimo kongeraho ndetse amakuru yatangiye gutangazwa n'ibimenyesha amakuru byo muri Kongo aremeza ko Lieutenant Colonel Willy Mihigo Batazira Sekoperi yamaze gutabwa muri yombi i Kinshasa. Araregwa ibyaha by'ubugambanyi ndetse no gukorana n'abarwanyi ba M23. Uyu Colonel Willy Mihigo yarwanye mu nyeshyamba za RDC, yarwanye muri CNDP ndetse amakuru yizewe akemeza yuko ari uwo mu bwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Itabwa muri yombi rya Colonel Sekoperi turarigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kubera mu Minembwe. Igisirikare cya Kongo n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kumisha urufaya rw'amabombe mu Minembwe. Imirwano irakomeye cyane mu misozi ya Minembwe. Abanyamurenge baravuga yuko amabombe arimo kwangiza byinshi mu mihana yabo. Iby'iyi mirwano ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kwita kuri Songoye nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru.
Aya makuru yose ndetse n'ayandi menshi cyane mbafitiye niyo tugiye kugaruka ko. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangize abandi aya makuru yacu. Wibuke no gutanga igitekerezo cyawe. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 11. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda kandi mugakurikirana amakuru yacu, nimunyemerere aya makuru yacu tuyahere muri Uvira. Ibimenyesha amakuru mpuzamakungu ndetse n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byanditse ko abacancuro ba Blackwater bamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Eric Prince niwe arongoye bano bacancuro ba Blackwater. Amakuru yizewe aremeza yuko yamaze kurungika abakomando benshi cyane muri Uvira. Ibimenyesha amakuru ndetse n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza bavuze yuko indege z'intambara nazo zamaze kugera ku rubuga rw'intambara muri Kongo. Ikigiye kuba rero ni imirwano ikomeye cyane. Intambara ikomeye cyane igiye kubura muri Kivu y'Epfo. Muri iyi minsi ishize mwabonye amakuru akomeye cyane yavugaga yuko abacancuro 6 bafatiwe mu mujyi wa Uvira, ndetse amakuru akavuga yuko Eric Prince nawe yaba yarafatiwe muri Uvira. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba M23 barekuye uyu mugabo Eric Prince. Gusa ibimenyesha amakuru bikomeye byavuze yuko Eric Prince atigeze rwose agera no mu mujyi wa Uvira, ndetse nta nubwo M23 ngo yigeze icakira uyu mugabo Eric Prince. Hari inkuru zikomeye cyane zavuzwe muri iki cyumweru dusoje. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru bikomeye aravuga yuko Eric Prince yibereye muri Amerika, ndetse ko Eric Prince atigeze agera mu mujyi wa Uvira. Ubwo ibyatangajwe n'ibimenyesha amakuru byo mu karere ngo byaba ari ibinyoma. Amakuru aravuga yuko Eric Prince atigeze agera mu burasirazuba bwa Kongo muri iki cyumweru dusoje, ahubwo ibimenyesha amakuru bikomeye bikavuga yuko Eric Prince arimo kurungika abakomando benshi cyane muri Uvira ndetse n'indege z'indwanyi karahabutaka. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 10 ndetse no kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 11, inkuru za rumenamabuye zasohotse mu bimenyesha amakuru zavugaga yuko abacancuro ba Blackwater bamaze kugera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ko Bwana Eric Prince arimo kurungika za drone kabuhariwe z'intambara zigomba kurwana n'abarwanyi ba M23. Mu nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters baravuga yuko Eric Prince ari somambike wa Donald Trump, ndetse ko Amerika yaba irimo gukoresha bano bacancuro kugira ngo baze gucunga inyungu za Amerika mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Donald Trump urongoye igihugu arimo gukorana na Eric Prince kugira ngo abacancuro ba Eric Prince baze gucungera umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro ndetse no gucungera umutekano wa za kompanyi zikomeye cyane z'Abanyamerika. Ibingibi bisiguye yuko Eric Prince arimo gukorera leta y'Amerika. Nubwo ari umucancuro ariko yageze muri Kongo kubera yuko Abanyamerika bamuhaye ikiraka gikomeye cyo gucunga inyungu z'Abanyamerika muri Kongo. Nk'uko natangiye mbibabwira mu mpfunyapfunyo rero, natangiye aya makuru yacu ngira nti ivumbi rigiye gutumuka mu mujyi wa Uvira. Intambara iteye ubwoba igiye kubera muri Kivu y'Epfo. Intare za Sarambwe zigiye guhura n'intambara ikomeye. Muri iyi minsi Abanyamerika baravuga yuko intare za Sarambwe zigomba gusubira inyuma. Abanyamerika bavuga yuko M23 igomba kurambika hasi intwaro zayo maze igasubira inyuma.
ndetse kuri iyi nshuro noneho ibintu birakomeye. M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ndasubiramwo, Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi batangiye gusizora rwose. Baravuga yuko M23 igomba gusubira inyuma ndetse ikava mu bice bikomeye nk'umujyi wa Goma na Bukavu. Ibingibi ni ibintu intare za Sarambwe zidakozwa. Generali Makenga ku munsi w'ejo yatanze gasopo ikomeye cyane ku gisirikare cya Kongo ndetse n'abandi bose bibwira yuko intare za Sarambwe zishobora gusubira inyuma. Generali Makenga wewe yavuze yuko abarwanyi biwe bambariye urugamba kandi ko muri iyi minsi ari bw'intambara ya nyayo igiye gutangira. Biribonekeza rero ko ibirimo kubera muri Kongo byose birimo gutegura intambara ikomeye. Ibigiye kubera muri Kongo ni ibintu biteye ubwoba. Ibyo mwabonye byari imirabyo. Inkuba za nyazo nibwo zigiye kwesurana mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko abacancuro ibihumbi n'ibihumbi ba Blackwater ndetse na za drone kabuhariwe bamaze kugera muri Uvira. Nta kindi kigiye kubaho rero, nuko bagiye gukocorana n'abarwanyi ba M23. Amakuru aravuga yuko bano bacancuro bahawe misiyo ikomeye cyane, ngo bagomba kurwanya M23 ndetse bakayambura ibice byose yamaze kwigarurira. Intare za Sarambwe nazo ziryamiye amajanja, ziravuga yuko zizarwana umuhenerezo. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa muri kano kanya ni itabwa muri yombi rya Liyetona Koloneli Willy Mihigo. Uyu nguyu bamutazira Sekoperi. Koloneli Sekoperi yamaze gutabwa muri yombi. Igisirikare cya Kongo cyamucakiye. Koloneli Sekoperi yacakiriwe i Kinshasa. Amakuru yizewe aremeza yuko itabwa muri yombi rya Koloneli Willy Mihigo batazira Sekoperi rifitanye isano n'intambara ikomeye irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Hari amakuru avuga yuko Koloneli Mihigo yaba ari umugambanyi, ndetse ngo igisirikare cya Kongo kirakeka ko Koloneli Mihigo yaba yarakoranye na Generali Makenga, ndetse ngo hari amakuru y'ibanga yaba yaratanzwe n'uyu mukoloneli. Igisirikare cya Kongo cyamaze kumucakira. Reka mbibutse ko uyu nguyu ari umusirikare ukomoka mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru twamenye aremeza ko Koloneli Willy Mihigo akomoka mu bwoko bw'Abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cya Kongo kirimo kumwikanga kikavuga yuko yaba ari umugambanyi, ndetse ko ngo yakoranye na Generali Makenga. Uyu Koloneli Willy Mihigo yararwanye muri RCD. Koloneli Willy Mihigo kandi yararwanye mu nyeshyamba za CNDP. Amakuru yizewe akavuga yuko igisirikare cya Kongo ngo kimukeka yuko yaba ari umugambanyi, ndetse ngo agakorana na bene wabo bo mu burasirazuba bwa Kongo. Itabwa muri yombi ry'uyu mukoloneli ryongeye kwerekana ko abo mu bwoko bw'Abatutsi barimo kwibasirwa cyane mu gisirikare cya Kongo. Benshi batawe muri yombi, benshi baborejwe akagufa bagirizwa gukorana n'abarwanyi ba M23. Kuri iyi nshuro rero Koloneli Willy Mihigo batazira Sekoperi nawe igisirikare cya Kongo cyamaze kumucakira, ndetse biravugwa yuko arimo gukorerwa iyicarubozo. Uyu nguyu yarwananye n'abandi basirikare barwanye urugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba rero yarari mu gisirikare cya leta, ubutegetsi bwa Kongo ngo buramushinja yuko yaba yarakomeje gukorana na bene wabo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo. Abangaba ni abarwanyi ba M23 bivugwa yuko ngo baba barakoranye n'uyu Koloneli Sekoperi.